rya 14 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 Burundi umaze kwakira abariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira baciye ku mupaka wa Gatumba be n'abajabuka Rusizi bose hamwe bageze hafi ibihumbi 10. Abo bahunga baca uko nabibabwiye ku mupaka uzwi wa Gatumba muri komine Mutimbuzi canke bakajabuka baciye ku ruzi Rusizi mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke. Kubera ko mu bihe nk'ivyo abantu baba bariko barahunga intambara babagizwe n'imigwi myinshi, imigwi itandukanye. Burundi rero bwaciye bufata ingingo yo kubanza kubegeraniriza mu kibanza kimwe cyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita site de transit cyari gisanzwe gitekanijwe kwakira abarundi bahunguka bava mu gihugu cyane ca Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ikindi kibanza cishemeye mu Cibitoke ngo kubera ivyo bibanza bifise ubushobozi buke hariho n'abandi baciye barondererwa ibibanza tubashiramwo haba kuri stade cyangwa ibindi bibanza tubeganiriza muri ivyo bibanza rero cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu babahunze bavuye mu gihugu ca Kongo, umwe wese tukamenya umwidondoro wiwe maze havangurwe abasoda baba barimwo n'abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye byihuta nk'abakenyezi bafise imbanyi n'abana babone kubandanya babafasha neza kugira ntihave hagira izindi ngwane bagira kandi bashitse mu gihugu kibanyi, igihugu gisanzwe cakira abantu abanyamahanga mu gwa neza. Kubera ari ibintu byaje giturumbuka rero abantu bataba biteguriye neza, Burundi buriko bukorana n'amashirahamwe nka CR yitaho impunzi kw'isi kugira ngo ibibazo byibonekeza mu kwakira abo bavandimwe bariko barahunga bitore inyishu. Tuboneyeho kandi n'akaryo ko kumenyesha ko hariho n'ibindi bikorwa bisanzwe bikorwa imisi yose n'igipolisi ca Repubulika y'u Burundi mu kuraba ko mu makartie cyangwa mu mitumba abanyamahanga boba bahari cyangwa bahaba ko bose bakwije ivyangombwa. Ivyo gikorwa rero kigize imisi kiriko kiraba naco gituma rero twagomba tumenyeshe ko naco nyene kizobandanya nkuko n'ibindi bihugu bikora igikorwa nk'ico kuraba ko abantu bari mu gihugu bahaba bisunze amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu. Ico kikaba ari igikorwa ca misi yose gisanzwe gikorwa n'igipolisi. Ico gikorwa kiraba abanyamahanga bose, ntaco gisa gisana n'ibiriko biraba mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bamwe bamaze imisi babivuga. Twagomba tumenyesha abarundi n'amakungu ko ico gikorwa benshi bagiye kuvuga ko amajambo menshi kubera twagikoze ariko haraba abantu bahunga. Nabwo gikorwa cakorwa imisi yose kandi ibihugu byose birabikora. Twagomba tumenyeshe ko arakazi ka misi yose atahuriye n'ubwo ruhungo
ba bene wacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.